Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Uyu munsi dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Luka, tuzirikana ku kigabane cya 17, duhera ku karongo ka 11 kugeza ku karongo ka 19. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Yesu akiza abantu 10 bagwaye imibembe hagakenguruka umunyasamariya. Mu gihe yariko aragenda Yerusalemu aca ku rubibe rwa Samariya n'Ubugarire, ariko araca mu mihana yaho hakaba abantu 10 bagwaye imibembe baza bagana iyo ari. Bahagarara kure bashirijwe hejuru bati, Yesu mwigisha tugirira ubuntu. Nawe ngo ababone arababwira ati, nimugende mwiyereke abahereza nkuka, nabo bakiriko barajayo baracyorowe. Umwe muri bo rero abonye yakize acasubira inyuma aza yishongora aninahaza Imana. Ashitse imbere ya Yesu akubita ibipfukamiro hasi amukurira ubwatsi, kandi uwo yari umunyasamariya. Yesu rero arabaza ati, mbega ntibatyorowe bose uko bari 10? None se abandi 9 bari hehe? Nta wundi yoboneka ngo agaruke aninahaze Imana atari uwo munyamahanga. Araheza amubwira ati, va hasi ugende, ukwemera kwawe kuragukijije. Bene wacu muri Kristo Yesu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo Yesu akiza abantu 10 bagwaye imibembe hagakenguruka umunyasamariya. Yesu yakijije abantu 10 beshi, abantu 10 bari beshi, bari bagwaye mu mibembe, mugabo ngo hakengurutse umwe gusa w'umunyasamariya. Reka twumve iyo nkuru ukuntu byagenze. Akarongo ka 11 karavuga ngo, mu gihe yariko aragenda Yerusalemu aca ku rubibe rwa Samariya n'Ubugarire. Yesu ngo ariko aragenda, ngo agenda Yerusalemu, batubwira ko aho yaciye ku rubibe rwa Samariya n'Ubugarire. 12 haravuga ngo, ariko araca mu mihana yaho hakaba abantu 10 bagwaye imibembe baza bagana iyo ari. Ngo Yesu ariko aragenda aciye kugwa rubibe, ngo hariho abantu 10 bari bagwaye imibembe. Canibuka mu Burundi hariho ahantu hitwa ku Kibembe Ingozi. Rero hari gihe bahora bavuga ngo tuza guca hahandi, ngo hahandi ngo kubanyamibembe. Hari gihe bavuze ko tugiye guca ngo ahantu hagwaye imibembe, hari abantu bagwaye imibembe. Teka tijeho aho hantu hari abantu bagwaye imibembe sinohaca. Ugasanga bamwe baratinya kuza kuhaca, ariko nyuma nasanze ari ibintu bisanzwe nyene narahaca, ugasanga twarahaca muri make. Rero usanga rero abo bantu 10 aho Yesu yaciye, wosanga murazi ko abagwaye imibembe baba bameze nk'abahariwe ivomo, hanyuma bakaba bari hamwe kugira ngo kumbure nibaje mu bandi bandi ngo banduzanye iyo mibembe, cyangwa uko bari barabahariye ivomo. Ubwo rero mugabo Yesu suka ahantu yaragiye guca, yarayobewe ko hari abagwaye imibembe, ahubwo burya Yesu nyene yashaka kugirira neza abo bantu bagwaye imibembe. Yesu rero aca aho hantu nk'uko Bibiliya bivuga, aca hafi aho hantu hari abantu 10 bagwaye imibembe.
reka tubandanye. 13 havuga ngo bahagarara kure bashirijwe hejuru bati Yezu mwigisha tugirira ubuntu. Haleluya, amen. Bumvise bari bazi inkuru za Yezu, bari bamaze kumva inkuru za Yezu. Uko bumvise inkuru za Yezu ni nk'uko ngaha muri Australia hari umuntu yigeze kuhaza, bavuga ngo yari umupasteri ngo asengera abantu bagakira ibiki n'ibiki. Naje kugira gutya numva umuntu arambwiye ngo hewe murazi, sindamuvuga izina kandi ndamuvuza izina benshi boca bamumenya. Hanyuma umuntu arantelefona arambwira ngo urazi ngo burya rero umupasteri yitwa gutya na gutya ngo yaje ngo ari ngaha muri Australia ngo kandi waraja ngo nyibari ubwa mbere yari yashikiye ahantu hitwa Brisbane. Bakavuga rero yuko aza kuza ngo ejo ngo azoba yageze ngaha Melbourne, ngo araza gufata indege ngo uyu munsi araza kuza Melbourne, ngo hanyuma ejo ngo azogira igikorane ngo abarundi n'abakongomani n'abanyarwanda bumva ururimi rwiwe ngo bogenda ngo marasengera abantu bagakira. Uwo muntu rero yambwiye uko kuntu yari umuntu azihari narindimo abankurikirana nama ndababwira intahe y'uburyo namugaye kuguru. Icyo gihe rero naheruka kuva mu bitaro, nari nkigendera ku mabeki ye muri wheelchair bimeze nabi. Ubwo rero uwo muntu yari karanshira agace yuko nogenda kugira uwo mupasteri asengera abagwaye bagakira nanje asengere nkire. Uwo muntu muri make yarankunda kuko yaripfuza kubona ndiko ndatambuka mu gihe hari habavuga ngo iyo ncika ukugura Imana idutabare cyane cyane ngo iyo mfa nkashikayo. Ariko umva abana b'Imana ndababwira, jana nabwiye uwo muntu ati jewe nyene nintisengera ngo mbwire Imana yanje sinshobora kugenda kwiruka ngo ngiye kwiruka y'abavugishwa n'Imana canke y'abasengera abantu bagakira bari. Nicyo ndagutekereye muntu w'Imana. Nukumva abantu bariko baravuga ngo nguriya ngo zipora ngo gukoze ko mucukira ngo zipora gusengera urakira. Nukuri naho no kwisonzesha ukwezi kose, naho no rara ndasoma Bibiliya kubgawe, uwewe nyene utisengeye, wowe nyene utabyizeye ntibikunda. Ntuzohave rero umera nka babandi baza baratanga amahera ngo bariko barasengerwa n'abantu batanazi. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Rero je narabwiye uwo muntu ni jewe nisengeye nta muntu azosengera, ni je ngomba kwisengera. N'abantu banzi bankunda nkababwira ihani ndimo bakafasha gusenga, ariko sishobora kuvuduka muhira ngo ndiko ndiruka ngo kuraba abo bahanuzi bateye bavuye i Burundi na za Afrika ngo ndiko naza gusengerwa. Rero icyo narishatse kuvuga, abo banyamibembe bari bamaze kumva inkuru za Yezu. Na jewe nagize kwizera kuko narasomye Bibiliya, iyi nkuru s'ubwa mbere ndayisomye, kuva nkiri muto narayumva narayisoma. Rero kubera ko kwizera ko Yezu Kristo akiza kandi akumva wowe uri hose, niko kwatumye na jewe mvuga nti oya sinza kwiruka inyuma y'abavugishwa, ahubwo jewe nzisengera. Na cyane cyane no ku bitaro ko nisengera, hanyuma Yezu akankorera igitangaza akarungika umuntu aza kundaba. Basi rero aba banyamibembe rero bari baramaze kumva ineza ya Yezu Kristo ko akiza abagwaye, ko azura n'abapfuye. Rero na Yezu yaraza mu bantu, erega Yezu araza abababaye, Yezu araza bamwipfuza. Abo bantu buriya baripfuza atariko icyo twereka uwo muntu Yezu akiza abagwaye, azura ati natwe kumbure utugirira neza. Mugabo kubera ko bari abanyamibembe binubwe, bari gikundi kimwe badashobora kuja abandi bantu bari, ntibabishobora. Ariko Yezu yari yarababonye, nkuko nawe kubona uri Burundi muri Checheni, ndaba ndakitiranwa na Checheni ya bimwe bya Ukraine oya. Muri Checheni nsatse kuvuga hariya nyene hasi hariya nyene mu ishamba hariya nyene
mugahinga hariya imihano umwe urahundira hari uri umukene nyene gose yeza arakubona ntato gusanga ngo gutabare igikuru nukumwizera. Aha turabandanya bahagarara kure bashirijwe hejuru bati Yezu mwigisha tugirire ubuntu. 14 haravuga ngo nawe ngo ababone arababwira ati nimugende mwiyereke abahereza nkuka. Yezu nawe arababona yarabona n'ibyiyumviro byabo. Yezu arababwira ati genda mwiyereke abahereza nkuka. Ni nkaho Yezu yababwiye ati genda mwiyereke abapatiri cyangwa se genda mwiyereke abapasteri. Nabo bakiriko baragenda nabo bakiriko barajayo baba baracyorowe. Alleluya amen. Ngo bakiriko baragenda baba baracyorowe batarashika iyo babahereza nkuka bari. Murumva rero Yezu ni mwiza cyane. Turabandanya 15. Umwe muri bo rero abanye yakize aca asubira inyuma aza yishongora aninahaza Imana. Alleluya amen. Alleluya 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 amen amen amen. Bana b'Imana umwe muri bakize abonye bimeze neza ya mibembe ihungurutse muvuyeko yirutse asubira inyuma guhiga Yezu kumushimira. Ariko ngo numve reka twumva abandi. 16 aravuga ngo ashitse imbere ya Yezu akubita ibipfukamiro hasi amukurira ubwatsi kandi uwo yari umunya Samariya. Umwe muri bo aranezerwa yiruka asubira kurondera Yezu amubonye ngo aciye akubita ibipfukamiro ashimira Yezu. Bibiliya iravuga ngo amukurira ubwatsi. Si ubwatsi bwa bundi baganisha ibitoke ngo tuvuge ngo tuzogenda kwahira ubwatsi ngo tugire iki. Murazi iyo umuntu yakugiriye neza uramuha inka mbese uraraba ikintu cyo mushimisha akaba ari cyumuha. Uwo nawe yaragiye arapfukama imbere ya Yezu. Bana b'Imana ese ko tuzi gushimira abantu baduhaye ikintu jewe hari igihe umuntu ashobora kumpa ikintu nkamushimira Imana iguhezagira Imana igira iki Imana nkamushimira kandi nanje ntihabuze umuntu no bamaze kugirira neza ngo Imana iguhezagira Imana ikugirire neza Imana igusubiriza aho wakuye umuntu akagushimira akaguhezagira. Rero uyu nawe aragenda kubita ibipfukamira imbere ya Yezu arakura ubwatsi arasenga arashima araninahaza Imana biramunezera cyane. Abandi reka tuwumve. 17 avuga ngo Yezu rero arabaza ati mbega ntibatyorowe bose uko bari 10? Yezu arabaza abonye umwe Yezu abimutera ikibazo. Ariko burya Yesu uko Yezu atarabona ingene biza kugenda. Mugabo Yezu ngo arabaza ntibacyorowe bose uko bari 10? Kabaza none se abandi 9 bari hehe? Yezu yongera aranibaza yongera abaza abo bari kumwe ati none abandi 9 bari hehe? Aha turabe neza ntiduhave twisanga muri abo bantu 9. Imana yo mu ijuru iduhe gutabura cyane. 18 nta wundi yoboneka ngo agaruke aninahaza Imana atari uwo munyamahanga. Yezu biramutangaza. Yezu atangura no kwidohoka yibaza ati none ko bari 10 hakaba habonetse umwe wenyine aje gukengurukira Imana abandi 9 bari hehe? Ntibacyorowe bose abandi 9 bari hehe? Nane wundi basi agira kabiri yoboneka ngo azakengurukira Imana azashingira intaha Imana azashima Imana. Bana b'Imana rero murumva ijambo ry'Imana na Yezu Kristu araduhamagarira